ngo naho abarundi batekereza ngo bihanganiye kurwanya abakoroni b'ababirigi ngo none babahoye iki turaza kubica ku masonga muri ano makuru bitwa Burasekuye Marisiyano hamwe na Kamurari Nikodemu bakoze iki ivyo byose murabikurikirana muri ano makuru. Idarapo y'Uburundi imeze gute navyo nyene turashaka ko muri ayo makuru ngo Uburundi bwarinjiye muri Afrika y'ubuseruko izwi filosofi nka East African Community none hagiye guhinduka ibiki ibintu byinshi tuca kumasonga muri ano makuru. Ubwindwi wa gatandatu baravuga ngo ibintu byinshi bigiye guhinduka kubera ubuzima buzimvye ivyo navyo none vyoba ari biki. Ubwindwi ariko bwa nyuma Uburundi bwahindutse gute busa gute ivyo byose iradiyo Kiwani irabiba yagira. Ubu rero inkuru imwe yose ukwayo ngo icatumye abanyamahanga bihutira kuza mu Burundi ngo icabitumye abanyamahanga bihutira ku Burundi ngo n'ukwicanira muravuga ngo n'ukwicanira bakicana ngo nuko abanyamahanga bari basomye mu birahuri no mu bitabo by'abapfumu ko Uburundi ari igihugu c'amata n'ubuki ngo isongo n'inturire kanyanga n'ibindi ko isoko ya Nili ari Burundi kandi ko abami bayiguta biruhira amazi avuye i Burundi ngo abo banyamahanga baritonze baratohoza ngo basanga abarundi ari abantu b'intungane abanyamahoro bakundana bakingenzi basenga Imana yabo yitwa Kiranga bakabikora mw'ibanga bisunza akaranga bashayumvira ko ari igihugu gisinziriye naho kibona kiri maso baje bifuza kuba ubuzima bwabo bwose mu Burundi ariko abasokuru baborohereje babasavye ukwagwa babaha kanyanga bagaca bata umutwe mu kwibagira imigambi bari baje gukora aho i Burundi. Bakunda kubashikanira amagi y'inkoko avanze n'ay'ibihuna kugira ngo nabo babe nk'ibihuna. Naho abakoroni bifuza cane abigeme b'abarundikazi kubwiza n'akaranga Imana yabahaye abavyeyi ntibigeze bemera ko umwana wabo yabigwa n'ibidatuka. Abahinga babitohoje nta bumenyi bwabaye bimwe by'ukuri hagati y'abanyamahanga n'abanyamahoro. Abarundi babana imigabo n'imigambi yo kwiganzura ababaganza. Kabiri ko naho abarundi batekereza baruhiye kurwanya ababirigi ngo none boba babahoye iki kuko abesha amafuti babitohoje abarundi baraza akagaye baraza agacinyitso kandi umuntu atinya ingwe atinya yamwinjiranye kandi akagomba iwako kiyita semasera. Abarundi bamye bana ko abazungu babamaramaza mu kubakubitira imbere y'imiryango yabo kandi ikiboko kibabaza gusumbya igihano cyo gupfa. Ngo ubwo bubisha baje bazanye n'ubwatumye abarundi birundarunda ngo barwanye abawanya aribo bakoroni. Ngo bavugana idadi kuko abarundi benshi ntibumva igifaransa ico gihe ntibumva igifaransa kandi n'ababirigi nabo nyene ico gihe ntibumva ikirundi. Bagasore aho rero abazungu
naho yumva izo ndimi zose ntiyaborohereje na gatoyi. Yaboroheje rero ntiyaba bamubwira bonsoir akabishura mwiriwe, bamubwira bonjour akababwira mwaramutse, baca bibwira yuko aho hantu batagendeka. Nyamara urugamba rw'ubu waratanguye, abacuzi bacura amacumu bacuraranga ngo bikize umwanzi kw'izosi, ariko nk'uko abarundi bane bitonda ayo macumu siwe bacunguye, bicunguje icabwenge gukoresha ubumenyi, maze itariki ya mbere mukakaro 1992 Uburundi burikukira abamahanga araba mu Burundi, imiryango iraryoherwa, ingoma zirasasira, akayagwa karayagwa, abatambi batamba. Umuganuro abazungu bari bavuze uragaruka mbere muri ino myaka witwa isabukuru. Bwa gatatu witwa Burasekuye Marciano na Kaporari Nikodemu, abo nabo ni bande. Nuko iradiyo muri kurumviriza batohoreje abo n'abarundi bari mu mbere babaye abasoda, naho abaringi babigize ikinani bata murundi wo musoda. Tubari bazi ko abarundi bamwe ari abasoda, ko ari umwuga bose bwibere, ko ari ingwari z'intwari abadatinya ubukambye. Kaporari Nikodemu w'Ingozi niwe yamanuye idarapo y'Ababiligi